tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Intambara ya mbere, intambara za mbere ziza mu miryango cyangwa mu buzima bwawe bwite, ndaza kuja ndabifatanya gutya. Intambara ya mbere ni intambara twikwegera twebwe. Abantu bakenye bariko baravyandika ahantu, mugabo basi mfungu vyandika mu telefone, basi mbe telefone yawe yandika. Intambara wewe wikwegera. Somera muri Juge 13:13. Juge n'abacamanza, abacamanza 14:3. Ndashaka muze kuntega amatwi kweti. Se na nyina baramwishura, mbega nta mwigeme n'umwe ari mu biwanyu canke mu biki gihugu gitumye uja gusaba umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Oh my God. Ariko Samusoni yishura se ati nsabira uyo kuko ari we nagomwe. Ariko se na nyina ntibari bazi ko bivuye kuhoraho, kuko yarondera inyanduruko ku Bafilisitiya, kandi ico gihe Abafilisitiya nibo baganza Abisirayeli. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aha Bibiri tubwira kuri Samusoni. Samusoni komportima yiwe ku bagore yari mbi cyane. Samusoni yari afise karakteri mbi cyane ku bagore. Mugabo yari afise karakteri mbi ku bagore, mugabo kandi hari n'ukuntu ntiyajya no mu bagore bo mu Bisirayeli biwabo. Bivuga ngo yamasohoka akagenda mu Bafilisitiya, akagenda kuronderayo abagore mu Bafilisitiya. Mama we nase aramubwira ati basi nimba ushaka umugore, basi kubera ko utopfa umurondera mu bwoko bw'iwanyu, kubera ko waguruka kugenda kumurondera mu Bafilisitiya. Inyuma ya byose murazi ko yaratevye agakurayo Delila. Mugabo ivyamukwirikiye vyose vyari bifatanye ni attitude ya Samusoni. Samusoni muzosoma amakuru yiwe yari umuntu akomeye yuzuye ubushobozi bw'Imana mu buryo budasanzwe. Mugabo Samusoni yahejeje ukuntu, reka mvuga apana ukuntu yahejeje nabi. Samusoni bamumenya amaso kubera umugore wiwe. Samusoni baramukubisa mugira nabi kubera iyi ngesi. Hari ibintu yagira, mbwa ivyo bintu yagize vyatumye byabivye imbuto mu buzima bwiwe, ayamura haciye igihe. Hari intambara mu buzima bwacu, hari ukuntu tumeze, hari ukuntu tubayeho, hari ubuzima dufise no munsi. Nkamubaye sincere utobwira Imana ati Imana kubera iki wangiriye ibi. Ubaye sincere uvuga ati Imana mbabarira ahubwo nije navyigiriye. Hari intambara mu buzima bwacu zishobora kuba zakomotse iwacu n'ivyo, mbwa nizizi zifatanye n'amadecision twafashe mu buzima. Ibintu vyose umuntu agira atubasha ijambo, adakoze ijambo ry'Imana, muri kazoza kwiwe avyanga vyemera, abivyeye urubuto azokwimbura, abivyeye ikintu ejo kizomwamira ivyamwa, gishoboye guteba kwama ivyamwa. Mugabo igihe cyose umwana kaca mu nzira we yirondereye, indani muri desine yiwe ari ikintu abivyeyo. Ningingo ni ntambara ducamo mu buzima zifatanye juste n'ingere tubayeho twikwegera twenyene. Par exemple, shuwe guhitamo abagenzi ukuntu nahitamwo ati uyu muntu ndamugize umugenzi. Nico gituma Bibiliya niduperumete nk'abana b'Imana ko mu guhitamwo abagenzi twebwe gusa twiyumvira.
iradusaba ko twebwe imbere yo guhitamo abagenzi twanariza, kubera ngo abagenzi babi bonona ingeso nziza. Nicyo gituma kimwe mu bintu vyihutirwa umaze gukizwa no guhindura sereke y'abagenzi bawe, kubera abagenzi bawe bazokwemfluensa ingene uzobaho. Hari ibintu mu buzima ubaye sincere wovuga ati vraiment ibi bintu nabikwegwe no kubona narafatanye n'uno muntu. Ivyo rero ivyo ndaza kubwira ingene babikemura ubisanze mu buzima bwawe, kuko ivyo ntibagiriza Satani nibanasaba n'Imana. Ivyo hari ibintu wazanye mu buzima bwawe bikugwaho nawe wenyene. Noneho ndakavutse. Haleluya. Ibugo twiconnecta n'abagenzi, hari intambara ziri mu miryango zidafatanye gusa nuko Satani ariho n'ivyo ariko aragira mu buzima bwawe. Hari intambara zifatanye n'amashwa abantu bagize. None we ngubu wobona umukobwa, abasore bari ngaha mumbwire amen, umukobwa atakubaha mukiri muri fiançailles ukamuzana mu rugo ngo azokubahirayo, rekana nawe abanze yige kubaha ntaragira kurongoka. basi nariko nkamene y'abasore, abagabo basi ndabihoze mugabo baramaze guhitamo, mbwa abasore nariko nkamene yabo. Umuntu mukukubwira ahagara kwisunzu y'inuma akagutuka nk'utuka umwungere, ibituzi by'umwungere, hamukacu uvuga ngo sheri, ukazana mu nzu ngo paza ngo mpezagira, duhezagiye comportement yiwe nyene, nuvuga ngo twayirukanye twayihezagiye ikisimbatara. Yara gutuka hagaze ngaha ubumwe azocahagarara ku meza, azogutuka n'imishatsi ivunguka. Ingene duhitamwo, ivyo duhitamwo mu buzima n'abantu tujana nabo barakomeye gose. Umwigeme ahitanye n'umusore, afatanye n'umusore, umusore aramuravye rimwe amaze gukora ikintu na kimwe nkora. Sawa, dufate ko yabuze akazi, umwaka uraheze 2 3 4 nta na kimwe akora, hama ngo dutegure mariage. Nangego nzitegure, gaga tuyitegure. Urarindasha muyitegure ngo Imana izodutunga. Nishobora kwatunga mumeze gutyo, akaja ugacuhitamwo nguzanye umugore mu nzu, umugabo mu nzu nta nakimuzanye ngaho urapfuye. Praise God. Shaka kuvuga iki, hari amashwa tugira avyura intambara mu buzima bwacu. Canke kandi karorero n'abantu babiri barabana, hama igihe cyose barose ibintu bama babijya vyose, ntibigira bagira epargne n'umusi numwe, bajya vyose misi yose. Hama undi munsi akacaza rero ibintu batari biteguriye. Urazi kica kikurikira ni prayer. Mana urgence. Imana hari gitishwa amasengesho ya urgence. Praise God. Hari Imana igutegura ibihe kanaka kubera ko izi hari ibindi bihe bizoza. Hari Imana igumugisha kanaka mu mwanya kanaka kubera ko izi imbere hari ibintu muzohura. Ikitega kufisa ubwenge bukwiye kugira uziganiriza ibihe bizoza. Haleluya. Alors, ndikushaka kubwira iki, hari intambara ubwacu twenyene twikwegera bivanye n'amadecision dufata. Alors, ivyo rero none basha nk'ubu ugiye gusambana mugatwarinda, usenga ngo Mana reka ari umuntu ayizera ngo iveyo mu izina rya Yesu, iveyo onye uri andero y'ijambo ry'Imana. Hamuri kurasenga ngo Imana ngo Mana ngo nifate irafata. Iraza gufata vraiment, yureka gufata gute, iraza gufata. Hari n'umuntu mubiri ushusha ngo nasida ngo hanifata ngo niza kumfata, uraza kugwara magushika uzigare ku magufa. Hari intambara, hari n'ingwara, hari n'ibintu kanaka bishobora kwinjira mu buzima bwacu juste bifata ikintu kimwe, ni twebwe twavyitwayemo nabi. Alors ivyo rero wisanze mu buzima bwawe bihari, reka dufate ko uhagaze mu ntambara wikwegeye, wisanze mu buzima bwawe uhagaze mu ntambara wikwegeye, ucugira iki? Izo ntambara zikugwaho n'ibintu bibiri. Icambere urihana ivyo bintu, icya kabiri cyongera kuri icyo, ufata ingingo yo kugenda ufata amadecision y'ibintu kanaka, wasiguje Imana, wasenge ivyo bintu. Praise God. Fuati kusiguza Imana. Hallelujah. Twese fuati kusiguza Imana.
Zaburi 119 verset 66. nunyigishe guhitamwo neza no kumenya ubwenge kuko nizeye amabwirizwa yawe. Nyigisha guhitamwo neza. Twese tuvuga ati nyigisha guhitamwo neza. Uri mani nisengesho Dawidi yakaragira. Yavuze ati Mana, ubuzima bugizwe n'amashwa, bugizwe no guhitamwo. Mukuza ngaha nahisemwo. Mugabo nejo ivyo nzondiko ndakora zora amashwa gusa. Ninava ngaha zora amashwa gusa. Mugabo achavuga ati Mana, ndabizi ko bivanye n'ingingo nzofata zizokwa affect ubuzima bwanje. Mana, nyigisha guhitamwo neza. Wewe umunsi utanguye ufise isengesho irihe? Umunsi utanguye burya ugiye mu mashwa gusa, ugiye guhitamo gusa, ugiye guhitamo gusa, kandi ibyo uza guhitamwo biraza gutuma ejo canke hirya ejo ubuzima bwawe bumera ukuntu. Burya umunsi utanguriye amashwa, ugomba utangure guhitamo kuva mu gatondo, intambuko ya mbere ushe guhitamo kuvyuka ugasenga canke ntusenge, vyose n'ama decision. Ujuhitamo uja kuraba, vyose n'ama decision. Ujuhitamo n'ivyo uza gukora, vyose n'ama decision. Vyose ubiterateranije n'ama decision. Dawidi rero nyumviriza abasokere yavuga ati Mana, mu gatondo yaravyuka agasenga ati Mana, ndagusavye unyigishe guhitamwo uno munsi. Kiribanga kubijanye n'amashwa biriva ngo nashize imbere yawe umugisha n'umuvumo, urupfu n'ubugingo, ariko nahi wayo guhitamwo. Mugabo Dawidi nawe twibira kandi kantu eka si jewe gusa, ndanasenga Imana ikandongora mu mashwa. Haleluya. Kuko intambara nyinshi n'imbuto nyinshi ziri mu kazoza kacu zifatanye juste n'ikintu kimwe, amashwa twagize. Ndababaye namaze kubona ku mwanya wanje utaza kunkundira kuvuga ibintu byinshi. Intambara ya kabiri, intambara zifatanye n'ivyo utekeye, ifatanye n'ikintu Imana gushizemo. Intambara zifatanye n'ikintu Imana gushizemo. Ikanababwira n'Imana, umusoda afise intambara ziwe, umunyeshure afise intambara ziwe, umurongozi afise intambara ziwe, uwo ari we wese afise intambara ziwe. Aha nakuzanye mu bintu kugira mbanze ndakwereke hari intambara tutazokwitirira imiryango. Izi miryango mpava ndazishikira, sinza kuzishikira namaze kubibona. Mugabo hari ibintu tutazokwitirira imiryango, ngo mbanze ndabikuremo. Hari ibintu wewe wagize amashwa wewe nyene. Hari n'ibindi bifatanye n'ikintu Imana yaguhaye gitekeye umwasa gwanya kiri muri wewe. Bwa n'ibindi bifatanye n'imiryango nzovuga kwa Munguza. Wewe namaze kubona ko umwanya ntaza kubivuga. Alors, somera Itanguriro 37 umurongo wa 5. Itanguriro 37 umurongo wa 5. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushiza kumwanka. My God. Arabarira atenda nimwumve inzozi narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, mazi yanyu mikama iraza ikiki. Shaka wigereza. Biriva ngo nuko Yosefu arota inzozi hama azirotorera abo bavukana, biriva ngo hama bacha barushiza kumwana. Boni Imana numva ari cyo yakoze kugira bamwana. Urashoboye kwifata ukuntu, kamera ukuntu, kagenda ukuntu, hama abantu bagakwangira icyo. Mbona ngo nakubwiye ko atari gihe cyose abantu bakwanga bifise mu impamvu. Hari igihe abantu bashaka gukwanga atana kimwe baguhoye juste kubera ikintu Imana yagushize ko gusa cyonyene. Yosefu ku bantu bamuzi, aha yagiye kurota indoto, arota ndegeranije yarose ari mukuru. Bakuru biwe baca bagira ishari, bavuga ati Yosefu, ushatse kuvuga ko ari wowe uzoba mukuru n'uwo muryango? Ushatse kuvuga ko ari wowe uzotuyobora mu no muryango? Ati yes, nibyo ushatse kuvuga. Mugabo sije ndabivuze, je narose. Ndababwiye ivy'Imana yampishuriye. Narose Imana imbwira ibi. Biriva ngo baca barushiza ku mwana. Bamwankiye iki? Singeso mbi. Bamwankiye iki? Si ikintu kibi yagize, juste ikintu badekuvye kiri hejuru ubuzima bwiwe.
icyo kintu bamenye Imana yamushizeko acavuga ati uyu wapi akwiye kwangwa, bivuga ngo baca barushiriza ku mwana. Kubera iki? Ikintu atekeye. Bantu b'Imana, nagomba kubabwira kino kintu. Hari intambara utazosengera ngo zireke kuza, juste kubera ikintu Imana yagushizeko bizogusaba kugwana intambara kanaka kugira uzishikire. Nasanze ahantu hose Imana igiye Satana cyagenda, ahantu hose Imana itunze urutoki Satana atunga urutoki. Nasanze umuntu wese Imana igendeye Satana cyamugendera. Tipaso ushatse kuvuga iki? Ndakubarira, ahantu hose Imana ishize ingabire Satana cyaguma hagufi, kubera nakeneye ko icyo kintu Imana yagushizeko kizoboneka. Wibaza ngo umutima w'abakuru ba Yosefu wavuye kuki? Satani. Imana yakije umuco Satana cyaza hafi y'uwo muntu. None rega Satani aronona, mbwa yonona ibihari. Nashoye kuza kwa volta inda y'umuntu atayafise. Umuntu adafise inda nashoye kuza, none asambura iki kubuzima bwiwe? Mbwa umuntu Imana ishizemwe inda ya desine kanaka, umuntu Imana ishizemwe inzozi zikomeye, umuntu Imana ishizemwe vision ikomeye, Satana cyaza kuyaronda ingene yo yavolta iyo nzozi. Umuntu atari karaja yo muzibira gute? Mu buzima hari abantu menga nta ntamwe ari karaja. Uwo rero nari karamwitwararika cyane. Mbwa umuntu nka Mose avukiye kuri bera Abisirayeli, arabonye iyo nyenyeri hejuru y'ubuzima bwiwe, akivuka ubwo nyene atabana bose bavuka abahungu babice. Kiya cyimviro ni cyapfuye kuza, kiya cyimviro cyari kizanywe na Satani kandi kije guhagarika Mose. Kubera iki? Afsikina atekeye. Yesu aravutse aje gucungura isi yose. Muri Herode haje cyimviro atabana bose bakwiza imyaka 2 ica bose bahungu. Kubera iki? Biriva ngo yari karonderamwo inde Yesu. Muyandi majambo, Satana ashoye gushira imbuto mu muryango, ashoye gushira agasenda mu muryango, ashoye gushira ikintu mu muryango, akarondera umwana wo kuri generation ya 5. Kubera iki? Ariko umugambo ukomeye cyane w'Imana aje kuribera abantu benshi. Shiriti umuntu afite ikintu kitagarukira kuri we, uwo muntu ni cible kuri Satani. Nimunyumvise, shiriti umuntu afite ikintu kitagarukira ku muryango we gusa. Hari abantu mu buzima baravye yiyumvira umuryango wiwe, yiyumvira abana biwe, yiyumvira juste nyene famille, agiye kure ni famille raje. Mugari abantu biyumvira kure, niyumvira gusa kare cyabayemwo, n'igihugu cyose ari ingene yo giteza imbere, si igihugu cyose ari niyumvira n'ingene yo impact ubuzima bw'isi yose. Hari abantu bameze gutyo, ni grace iri hejuru y'ubuzima bwabo. Rero si umuntu afite ikintu kimurenga kija kure y'ubuzima bwiwe, uwo muntu ashika cible mu bwami bw'umwijima. Kubera iki? Arazi ko uwo muntu atemvye ntatemba wenyene. Nico gituma Abisirayeli mu gihe cya Dawidi, igihe kimwe bajanye mu ntambara baramuhasa Dawidi kumwica. Bazwe kumwica, abasoda bakuru baca baramwegera bavuga ati, Dawidi urahaswe kuzinya itara rya Abisirayeli. Ati kubwiyomvo wewe ntuzusubire ku rugamba. Igihe cyose tugiye ku rugamba wewe guma muhira, kugira ngo abasi bacu ntibave bazinya itara rya Abisirayeli. Ko batahura ngo Dawidi namwe yopfa mu rugamba, itara ryose rya Abisirayeli waripfuye, kuko ubuzima bwiwe nibugarukira kuri we, bwe impact ubuzima bw'igihugu cyose. Siti umuntu afite ikintu kitagarukira kuri we, ukabuze ko gwa contribute mu buzima bw'umuntu naho yoba umwe ari hanze y'ubuzima bwawe, umenye ngo uri cible ku mwase. Hari intambara mu buzima utazokwigera uhagarika. Gusa nagomba ndababwira ikintu kimwe, ko nariyumviye ndiko narimbura iyi verse, ndavuga ati none iyo Yosefu yihorera akya kubabwira ivyo yarose, ntiyari kubaciza izo ntambara yemwe. Mugabo rero yari gucika iyo ntambara, mugabo ntiyari guhura na Potifari. Erega intambara zose simbi. Ndababaze, Yosefu igihe bamutoye bakamuterera mugobo, kuri we uwo mwanya yari esheke, kwari gusubira hasi. Mugabo igihe bamutoye bakamutwara ku isoko, naho nyene karagasuzuguro.
mugabo bakamutwara muri Egiputa, hama umugabo witwa Potifara akamuraba akaca mugomwa, yavuga ati okay reka ndamugure, akamugura akamuzana mu rugo wiwe, gushika ngaho n'umuntu akikara aradandazwa ku nzira, ico atekeye nikiraboneka. Inzozi ziwe ivy'Imana yamuvuze ko vyariko birashika pole mu nzira atazi. Rero utekeye ikintu, hari intambara badahunga, hari intambara zikontribua mu kwinjira mu vy'Imana yagusezeraniye. Si intambara zose dusengera izo zosengera Imana ntizikureho. Haleluya. Biriva kuri Yesu. Yesu yaravutse avuga mu bwato bw'inka, hama Herode afata ingingo avuga ati ifu yuko bica abana bose kugira ngo nyina agendemo. Mugabo Yosefu abwirwa n'umumarayika mu nzozi, hama bafata ingingo yo kumuhungisha. Mugabo birivuga ngo nkuko ivyanditswe vyavuze. Mu vyanditswe no guhunga vyarimwo, mu bavugishijwe no guhunga bari bakuvuze. Mu vyanditswe n'igihugu yabanje kujamwe ahunze vyari birimwo, n'ingene Herode yamuteye vyari birimwo. Rero intambara zifatanye n'ico utekeye ntuzihunge, zigwane zineshe point. Ndakubwira intambara zifatanye n'ico utekeye bazigwanya rimwe mu buryo bumwe. Ndabukubarira sukubisengera ngo biveho, sukubikuraho. Intambara zifatanye n'ibyo utekeye bazigwanya mu buryo bumwe, uzana ama resultat urakayangana. Intambara zifatanye n'ibyo usezeye, nimba ufise umwana munini mu nda, muvyare uzocecekesha abantu bose batashaka kuvyara. Ahantu mbese bakenyi banyumvise, sinzi ko ngahano kumva abantu banyumva neza. Bano Imana, intambara zifatanye n'ikimana gushizemo biroroshe, kibe kizane kigaragaze. Imana yagushizemo imbuto nini, vyari yo mbuto yagushizemo. Yagushizeho gukora ibikomeye, kora ivyo nyene bikomeye. Abantu bazonumishwa nuko batahagaritse ikimana yagushizemo point. Sino bakibona bagifise uburyo bw'ingene bogihagarika, bazoguma bapressa kugira bagihagarike. Umunsi wakivyaye ukakizana ara manifestation, bazoca banuma. Intambara nkizo bazigwanya gutyo. Umuntu akugwanije ngo ntubu mutunzi, mu buryo ungene babikemura, tunga cyane. Hari ikintu bita kwenurira. Hari gushika ahantu wari karagerageza kugira ngo aguhagarike, akiravuga ati vraiment bibi yamaze kunsiga, akivuga ati bye bye reka ndonderera ahandi. Zana ama resultat. Hari ibintu umuntu akara kugwanya akabare kazovalia. Intambara yari yose yo bikira kugwanya ifate gukina Imana gushizemo. Uburyo bworoshye bwo kuyinumya kibe kizane. Pressa ikorereko, senga, rimbura ijambo ry'Imana, subira usenge, ongera wisonzeshe, subira umbira ijambo ry'Imana, gwana izo ntambara gushika usokoro icyo kintu. Ni wagisokorora nibwo buryo bwo gucecekesha iminwa yabo. Nibwo buryo bwo kubika amaboko yabo, kuyakura mu ntambara. Nibwo buryo bwonyene. Intambara gatatu nzovuga kwa Mungu nizo rero nise intambara warazwe mu mafamiye. Le combat hérité. Ndakwifurije kutosiba kwa Mungu kweli. Ndakwifurije kubw'imbabazi z'Imana. Sindose umwanya ko washika, mugabo niwo wari umutima w'inyigisho yanje ino musi. Ibi bibiri ndakwigishije bikorereko. Nagenda guha nivyo kugira muga ku musi w'Imana. Kuko ndagomba kwigisha siriti intambara z'amafamiye. Mugana ciya kugira ngo dukonfonde intambara wikwegeye n'intambara zifatanye n'icyo utekeye, uzikonfonde intambara z'amafamiye. Muga nzoza intambara z'amafamiye ku musi w'Imana. Amashimeshe ku musi ku Mana yacu.